Bibiliya irambwira muri Zaburi ya 92 umurongo wa 12 haravuga ngo abagororotsi batotahara nk'ikigazi bagashigwa hejuru nk'igiti cy'Ilebanoni. Uyu mwanditsi wa Zaburi avuga ngo abagororotsi bazototohara nk'ikigazi. Mu yandi majambo niko abakristo bategerezwa kumera. Ikigazi kiravamwe amavuta yo kurya yo kwisiga. Uwisize amavuta araremba, ntiyumagara. Uriye utuvuta indya ziryoshwa n'amavuta. Ikigazi kiravamwo amasabuni nayo urayamesuza agahuzu kagasa neza, agahuzu kakavamwo umunuko. Umugororotsi atotahara nk'ikigazi. Cya kigazi kigifise akakamaro nyene. Ikigazi kiravamwo imikubuzo, dukubuza imyanda ikava ku mbuga canke ikava mu nzu. Imikubuzo iva ku kigazi. Ibituvamwo bishobora gutuma ahantu hasa neza. Ikigazi kiravamwo imise, ucanye umuse inkonisha mu musegonda kuko uca waka kubera imise irimwo amavuta. Umuse watse nubone ngo urakanyene n'ingoga, uraziganya n'umuriro. Urubeya rumera nk'uruzimye ariko musi hagasigara umuriro nyene ugumuduza, inkoni gakibandanya gusha. Imise ibyo byose biva mu kigazi. Twebwe bituvamwo nibiki? Bishobora gufasha nde? Bishobora kugirira ikimazi abandi gute? Ibituvamwo uruwikimazi. Urumva ikigazi mu yandi majambo kirafise ikimazi kinini. None nawe uruwikimazi. Ikindi ku kigazi, burya ibigazi bimara imyaka myinshi. Mu yandi majambo ubuwikimazi imyaka myinshi. Nico gituma umugororotsi araramba kandi akaramba ari uwikimazi. Iyo Imana kwihutishije naho nyene bifise impamvu. Umugororotsi atotahara nk'ikigazi ngo azoshigwa hejuru nk'igiti cy'Ilebanoni. Ibi biti by'Ilebanoni rero jewe kubera aya majambo kuva kera ndayasomye nagumye ngira akabazi. Kubera iki bavuze ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi? Kubera iki ngo azoshigwa hejuru nk'igiti cy'Ilebanoni? Candabaza nsanga ibiti by'Ilebanoni biba birebire ku metero 40. Ibaza igiti cy'imetero 40 ngo biba birebire cyane. Kandi ibyo biti by'Ilebanoni bifise circonference, no kuvuga ngo ubwaguke amashami aragenda ngo agashika ku metero 10. Murumva ucugamye munsi. Ndakwifurije gushikwa hejuru nk'ibiti by'Ilebanoni, uduge usumba abandi. Atari kubasumba ngo ucubagendera ku mitwe, no, ubasumbishije ibikorwa vyiza. Ubasumbishije ingeso nziza. Ibikorwa vyiza bigushire hejuru, ingeso nziza zigushire hejuru. Haleluya. Ariko ngo igituma ibiti by'Ilebanoni biba birebire kandi ngo biguma bitotahaye umwaka wose, izuba ryaka ritaka ngo biguma bitotahaye, ngo nukubera ngo bifise imizi miremire. Ibi biti by'Ilebanoni ngo bifise imizi miremire. Mu yandi majambo bifise imizi miremire, bivoma kure. Umugororotsi yimba cyane, akinjira cyane, agasenga cyane, akimba ijambo, azoshigwa hejuru nk'ibiti by'Ilebanoni. Iryo jambo rizomushira hejuru. Haleluya. Amasengesho azomushira hejuru.